navuga yuko byari sanse yuko nyene dukora business amafaranga akinjira but malheureusement urashobora kuvuga ati bo reka nje ku isoko rya musique ariko kudandaza umuziki bikakugora ca bikakunana bigatuma umusaruro nyene wari uzi ko ukwinjiza utari kuwinjiza. So Lolilo twakoranye nk'aba brother abagenzi kenshi ntabwo twaba turi mu murongo w'akazi cane. So kuva twarabivuganye ko ndamubwira ati I have to leave, ndashaka kugenda. Hama arambwira ati so ko mubishaka tuna kibazo. Ubwo nigeze mbamwira kwa Lolilo nka contract canke just okay. N'umwe wese yaba ari kuraba akazi kiwe nyene akaga ati uyu muntu yamushuye kweri kana nje ndamushure yabo. Guy akomeye cyane kubera ko ngerageje gushira guha level indirimbo zanje uburyo zanditswemo uburyo zikozwemo like melody amajambo n'ibindi nkaca ndabitsindi sanga ziri down sana. Ziri down sana ku buryo mbavuga ati ako kantu gusa gato yikabura mo fe umunsi tukoboneka 20 times bigenda neza ko mita nibera umwami tungahaye gusa ico no bizeza nuko Aslion atiteguye guhagarika music. Beautiful people, my name is Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter. Yantare mu manuko ndakubwira ati niba utari bwakane subscribe kuri Eric Burundi TV kandi subscribe kugira ngo ukomeze kuronka ama update y'ibiganiro bitandukanye. N'umunsi nabazaniye umutumire navuga ko mu muziko byinshi cyane nagize bakorera byo kuganira nawe tuganira ibintu byinshi nawe se uyundi ni blaza wanje Aslion. Blaza karibu sana kwenye kipindi. Thank you, nashukuru. Muri vyinshi za kuganira mutaza kuganira ibintu byinshi cyane ariko ubwa mbere na mbere nanisha kumfashe kundamukiriza abantu bari kudukurikirana muri kano kanya. So ndabaramutsa mwese abakunzi ba Eric TV. So mwarahezagiwe kandi muzoja mwijoro. Okay, Aslion. Muri vyinshi za kuyaga ariko reka dutangure kuri kimwe nibibazo byinshi cyane ndibaza abarundi benshi aho bari baraza gutangura ibintu byinshi kuri Aslion kuko Aslion maybe tumuzi haciye imyaka myinshi. No I know haciye imyaka myinshi ndibaza je kuva ndakumenya haciye imyaka 8 imyaka 8 ndikuko. Yes. Nashaka kumenya iki kintu bwa mbere na mbere mbe burya Aslion ano masaha akorana nande management yiwe ni yahe? So kuri uno mwanya Aslion na management afise akora wenyene kugiti ciwe. Yego. Okay Aslion reka tugende kuri iki naco ntangure hejuru manuka kuri hari ubuhagarikizi wani busanzwe buguhagarikiye aho novuga narigeze kuba numva inkuru ko mwigeze kuba muri JC. I know ni nkuru numvise mugabo mu nyuma ncanumva uhagarikiwe na Lolilo uri muri management ya Lolilo Simba. Mugaci igihe numva ngo wavuye niye impamvu yoba yatumye Aslion ava muri Simba Gang? So Aslion umuntu tujira situation abonye bitari kugenda neza arimuka. Kandi umuntu nyene ubuzima bwe buyoborwa n'igihe. Rero ari gihe uri ahantu quelque part ari kukumva nyene ntabwo yisanga ntabwumva yuko nyene ari mu kibanza cyo tegereza kujamo. Cyakabona nyene ivyifuzo bya biri gutiba ukavuga ati beta noba noba ndakora ibi ariko nkaba ndiyojeje ibi. Na beef ari naki. Okay, dufatiye kuri Lolilo Simba. Ndibaza ko muhugira uje muri Simba Gang hari mwarandikiraniye mbe ugira uveyo ni contrat iba yaraheze icanke wabaye buveyo ukonye nuvuga ati ntibikwiye ko noguma hano ko sindi kuronka ibyo banyemereye? So Lolilo twakoranye nk'aba brother abagenzi kenshi ntabwo twaba turi mu murongo w'akazi cyane. So kuva twarabivuganye ko ndamubwira ati I have to leave, ndashaka kugenda.
hama arambwira ati so ko mubishaka tuna kibazo Yeah. tuvana amahoro nta rwango nta shari nta kintu inyuma yaho dukomeza kuba inshuti. Okay, nashaka kumenya itandukaniro hagati ya Simba Gang na AG Media yano masaha. So itandukaniro ni kuvuga ati Simba Gang ni label yatumye abantu benshi bamenya Aslion. Yeah. Yeah. Ni label yampaye titre. Yeah. Ni label yatumye ngira abafanzi benshi gusumba. Yeah. Mu gihe AG Media Yeah. ni label yaje isanzwe ifise aho maze kugera, isanzwe ifise ibigwi vyanje narakuze. Urumva? Hama rero bo bisa nkaho bari profita izina ry'iwanje kugira ngo just ibikorwa vyabo bimenyekane gusumba. Yeah. Sure. Okay. Tubandanije kuri iki nyene nashaka kumenya iki kintu mbe burya ntubona ikintu cyo kuza nabona kuri AG Media hariko indirimbo ziwawe zo muri Simba Gang abona indirimbo ziri ko logo ya Simba Gang I know cyane indirimbo ziwawe hariko na playlist indirimbo zawe nyinshi cyane ariko burya mu makontra muri mwahanye byari ko uvuye muri AG Media indirimbo zawe bazobananya bazicako bazibaza ko umusaruro canke barakurengeye. So ubundi bw'indirimbo ziri kuri AG Media navuga yuko byari sanse yuko nyene dukora business amafaranga akinjira but malheureusement urashobora kuvuga ati bo reka nje ku isoko rya musique ariko kudandaza umuziki bikakugora cyangwa bikakunana bigatuma umusaruro nyene waruzi ko kwinjiza utari kuwinjiza. Edero wayo usanga nyene ni indirimbo ariko zitafise visibility nini zitashitse kure cane ngo zirabwe n'abantu benshi and then kuzumva ziraryoshe ntabwo cari ikibazo canje. Numva rero kuvuga ati ngo n'ubundi gwe nkurikirana indirimbo baze batashe gukora ko ngo zishike kure Abandi bazikoreye ya byo bisanga ndi kwiteranya n'ubusa. Yeah. Okay, tugende kuri iki naco. Iki cyuko turabona kuri YouTube yawe. I know ko ufise YouTube imwe. Ariko ndashaka kumenya impamvu YouTube yawe mbona umenga haro interval ndende yuko tubona indirimbo z'imyaka ndwi turaza haraba imyaka 5 turabona pause ndende cyane gushika ku myaka 3 gushika no masaha mbonye umenga muri minsi ha indirimbo umenga urushizeko. Eske yo uko kwicara ukoze umwanya muremure byo byatewe niki? Yeah, sometimes razigora umuziki mu Burundi sabiro byinshi. Yeah. Sabiro byinshi cyane kandi hari ikintu ukora nyuma yo gukora ikindi ukavuga ati nko zikiri musi y'ikidesha n'abandi ko cyane basarishije. Kandi ananga mu Burundi abasponsor mu muziki ni bakeye. Iyo rero ugitangura amarero ntubone mu abasponsor ukuntu biragorana kugira ngo ukore akazi ku mwanya ushakiye kandi kanagire visibility kubera ko music y'ubu na amafaranga ni promotion mu gihe ata sponsor office canke nyene uvuga ati ndafise diaspora cavuga ati je ndafise business nafatishije ngaha aya pa itampertir ba itamvangira mu muziki kandi ishobora kuma buri kintu cyose rero wakunda gusanga ndasubindirimba imwe mu mwaka zibiri mu myaka ibiri like ariko ndashimira abantu bose bagiye bambona abantu bose twahoye kenshi akunda kumbona nk'umuntu afite imana idasanzwe afite imana ikomeye sana benshi twage twama studio wabona fasha bamwe cyakavuga ati bro yeah tufanye yeah novuga yuko carrière y'umuziki ntabwo ndafata umuziki wanje ngo ndashima buko wanje totalement simple kenshi usanga ufashwe n'abandi bantu baha agaciro impano yanje ariko nabo ugasanga hariho ubundi bushobozi runaka badafise bwo kuba bogira akakora ibyo bashoboye ariko badafise bwa bushobozi bwo kuba bafata umuziki ngo bawuvuze bawushikane kure yabo. Okay, ariko Aslion nk'abafanzi bawe dibaze urafise abafanzi urafise abantu bagukurikirana urafise abantu bakunda ibikorwa byawe urafise abantu iyo babonye igikorwa cyawe babonamwo message remereye. Okay, ni cyo kintu wobizeza mu muziki wawe ni cyo kintu mu message washobora kubaha? So ikintu cyo nobane je kimwe Aslion ari ngaha nk'umuririmbyi akomeye cyane. Guy akomeye cyane kubera ko
ngerageje gushira guha level indirimbo zanje uburyo zanditswemo uburyo zikozwemo like melody amajambo n'ibindi nkaca ndabitsindi isanga ziri down sana sa ziri down sana ku buryo mbavuga ati ako kantu gusa gato yikabura mu umunsi tukoboneka 20 times bigenda neza ko mpita nibera umwami tungahaye gusa ico nobizeza nuko Aslion atiteguye guhagarika music canke atiteguye kubivamo ko kubera ko ndaje abafanzi biwanje abafanzi banje bamaze gutahura akazi kiwanje n'indirimbo ya mbere nasuye ni hit kuri barayumviriza barayifashisha babarikoresha cyangwa bari kuryoherwa like ni ya ndirimbo wumviriza nyine ukavuga ati iyi noshaka kandi nkayumviriza kandi n'abatarabikora bikore babimenyeshe n'abandi it's fine but ku bafanzi wanje vraiment bari satisfied. Okay, Aslion, reka tugakwe kuri kinacho biramaze gushika Loliro Simba akagutumako akaguha conseil? Biramaze gushika bon turi kumwe cyangwa ari nk'ikintu runaka turi gukora kama conseil. Okay, gushika no masaha wewe hacigiye ki hari haciye kugira Loliro gusigninga muri Simba Gang hari hacigiye kingana gute mumenyanye? Bon ni cyari kinini yaramezi tu parce que twarahuriye studio yumva amayide yanje mba ndi gutanga mu muziki like yumva na zimwe mu ndirimbo ziwanje utira mu kweganye nabona ati petit frère arabizi kabisa tuba proche gushika rero aho yampropose ko noja muri label ya Simba Gang and then kiriya gihe urabona ari label gusa riri kubikora neza isama hiti umwaka kandi nyene buri muntu wese yumviriza ka appreciating gusumba n'ayandi malego. Okay, bwarageje kuraba abantu n'abaririmbyi benshi bashoboye gufashwa na Loliro Simba maybe ni benshi cyane sino badondagwana babaze mugabo hari n'abandi bashoboye kuba muhiri wiwe mu nomvuga mu rugo wiwe navuga nka ba Mkombozi n'abandi nawe warigeze uba muhira kwa Loliro? No ntabwo nigeze mba muhira kwa Loliro nka contrat canke just Okay, bishitse mukagena mu giteramo yaraguha umwanya wa performance? Umwanya wa performance yarawoma kenshi twadugana kuri stage abakurikira ibiganiro nako ama concert twakoranye kenshi turi kubona kuri stage samtara nakaba hari. Okay, agushika no masaha wewe usanzwe utegura ibiteramo? No, simora negura ibiteramo pe. Babiteguyeho barakurondera? Bivanye n'igihe parce que urabona na concert nga mu Burundi uburyo butizitegurwamo usanga ari nk'akagwi runaka kishitse hamwe kakavuga ati nkoze concert nzoza gusupportinga nkoze concert even by free canke like no futari muri ako kagwi canke usanga nyene kandi urazi muri no miss concert usanga ziba mu buce bumwe n'abantu gasanga niba abandi nyene nibahinduka maybe witeguriye. Be Aslion wo muri Simba Gang na Aslion wo wano masaha hoba hari itandukanye baki? Aslion yoba yaracaye level canke yaraduze level? Aslion muri mya dashaka guta level kubera ko uko nandika nkiri muri Simba Gang n'ubu uye hari akarusho ubumenyi nari se kiriya gihe n'ubu hari akarusho na point y'ubuzima uko narimba kiriya gihe n'ubu yari akarusho urumva ntabwo bishobora gusa parce que nibihe bibiri bitandukanye. Okay, Aslion reka tugaruke kuri iki naco uri muri Simba Gang ndavuze Bantu Boy yari ico gihe Bantu Boy yariho harimo babaririmbyi bakiriku n'abadapoje n'abadramatique ndavyibaza maybe ikijege ndazi neza n'abarundi bose barabizi ko Simba Gang yari hejuru yari up barasohora ama hits na Bantu Boy barasohora ama hit eske mbe bishitse aba muri abaririmbyi bo muri Bantu Boy namwe muri Simba Gang mwari mufitaniye ubumwe? Bon, sinavuga ati ngo ntitwari dufitanye ubumwe parce que nta beef twari dufitanye cyane ariko ku buryo twohura tugashwana
Kasi novuga ati ngo hari n'ubumwe paske ntabwo twahura ngo dusangire ngo tuje amapari like uko oya nyene umwe wese yaba ari kuraba akazi kiwe nyene akavuga ati uyu muntu yamushuye kweri kandi ndamushure yabo. Okay, gushika no masaha aba fans b'umuziki ndundi bitega iki kuri wewe? So kurya nyene tu baramuzi Aslion. Baramuzi Aslion, yani umuntu akora amahiti toujours. Burya abantu benshi bakunda kwitiranya hiti. Akumva umengo hiti ni rya ndirimbo ya trending ikarembwa na buri muntu wese, ariko hajya buri wese agira hiti yiwe mu mutwe wiwe. Ari indirimbo buri gihe cyose ataye nane yavugije radio yiwe canke ikatangura kumviriza, then yiba ari hiti nibwo yoba ari abantu batanu bashoboye kuyumva ariko bakayikunditse hiti. Nabo bari abantu 10 ibagiye mu mitwe bakayivuza se abari hiti vya. Parce que bahiti seno nabo yashikiriye. So abafanzi banje rero niba ryaye baja YouTube bagasubscribinga and then bakumviza indirimbo yanje bakanayisubiramo and then bakanayikunda. Hamejo so yindi kandi canke babonye ukuri kubera ko bankurika bakabambere mu kuraba indirimbo yiyo wanje bakagira uko bangana kose ndabagaciro mwubaye muri aba boss yanje. Ubwo n'abatarabikora bikore babikore pe ntabwo azwara aba boss wanje kandi azwara abagaciro batura n'abatarabikora cyakense n'abagaciro ushaka ariko nibabikora bazobona yuko kaida Aslion ari umuhisi maker. Hano umuntu yambwiye ati Aslion hajya ni umustar kumbure iki kintu cobaye ubwa mbere Aslion abageze kure cyane ku mbuga cyane birenze yo ndirimbo zose yakora zobaye kuri cyane imwe zikaronka promotion nk'izindi promotion abandi basani baronse ubu Aslion abari umustar ari hejuru cyane abandi bastar benshi cyane. Eske ico kintu umuntu yambwiye ntubona ko ari ukuri ko bakuri muri ivyo? Harimo ukuri kandi ikindi rero nuko natanga umuziki ntabifitiye amaboko canke nafashe igihe canke ngo ndeside fata umuziki wanje maboko buri kintu cyose ndacikurikiranire cyangwa ndacifatire maboko. Bashobora kuba nyene bitari bishoboka muri uwo mwanya ariko itazemene uko bitoshoboka rana cha bitazigera bishoboka. Ariko je ndavye indirimbo maze gukora indirimbo maze kuririmba level ziriko quality yazo ni ikizirahagije kuba zogira umuntu umustar canke ziri ku level isumba ni aba star. Okay, reka tugushimire Aslion, tugushimire cyane ahora nafashe urugendo rurerure kugira nze kubona Aslion. Ndafashe urugendo rurerure cyane kugira ngo dushobore kuganira ndibaza abadukurikirana hajya bashobora kumenya ati baramenye byinshi kwa Aslion izina ryawe riri kure cyane. Maybe ushobora kubaza ko rigarukira hibujumbura ariko nibaza na ruguru ndabizi rirashika yuko waraciye no muri bikomeye urafise ibikogwa bikomeye urafise indirimbo ziri very quality. Reka tugushimire hama twongera tubaza ikibazo kimwe kugira ngo turangize gushika no masaha. Roriro agutumye ko rero Simba agutumye kati garuka muri Simba Gang cyadutangura akazi wosubirayo canke woguma wihagarariye wo bwawe? So byo vana na contrat na clause ya contrat parce que buri kintu cyose ni contrat. Hari contrat yoma sindayemere ari na contrat yoma nkayemera. Murakoze cyane. Ndonga mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV the first channel ati nimba utaribwa kana subscribe nari kumwe na Aslion my brother wanje ndibaza muramuzi kubikorwa byinshi cyane yakoze ari muri Simba Gang icyari kinzanye mwacumvise rero commentaire yaho munsi kugira ngo twumve ingene bashoboye kwakira ikiganiro cyacu hama murakoze cyane behind the camera my cameraman akuzana image ameze neza cyane ati ciao.